Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Yezu we n'abigishwa biwe barahava bijurira ku kiyaga, naryo isinzi ry'abantu baturutse mu bugarire rimuja inyuma. Isinzi ry'abantu bo mu Buyudeha ni Yeruzalemu n'ab'Idumeya, abo hakurya ya Yorodani no hafi ya Tiri na Sidoni, ngo bumve ibyiza yakora baza ari we bagana. Araheza Yezu atuma abigishwa biwe ngo bamutegekanirize ubwato ishengero ryoye kumubandanirako. Nkako yari yakijije abantu benshi, niho mbere bamuhundarako ngo ufise ahagwaye wese amukoreko. N'imitima ihumanye yaramubona ikikubita imbere yiwe ihogora iti, uri umwana w'Imana. We yamara akayihanikiriza ngo ntihirahire ngo imumenyeshe. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya twumva mu gisomwa ca mbere, tumaze igihe tubizirikana amajambo y'Imana azananye muri ribaruwa ryandikiwe Abahebreyi. Byo bavyiza yuko ubu turiko turarisoma, umuntu akaza ararisoma, tukazoheza kurisoma yarisomye ryose, mbere ashaka yanarisubiyemwo. Mu bintu mbere bifasha kuzirikana neza ijambo ry'Imana nuko umuntu asoma asubiramwo, asengeramwo, akayagiramwo n'Imana, mutima akaza aramwugurura kubona ibi na biriya ushobora gusanga umuntu iyo asomye yiruka adashobora kubonamwo. Ibi na biriya iyo umuntu asomye umenga ariko aracukura nk'uriko ararondera kwandika article canke igitabo adashobora kubona, kandi umuntu akanayasoma ayakuramwo ikigaburira ubuzima bwiwe ukwiwe wenyene. Turumvise uyu munsi ingene umwanditsi abandanya atuyagisha mu kutwereka ubusaserdoti bwa Yezu Kristo ingene buhambaye. Ubwa mbere ejo twarazirikanye yuko buhambaye kukungene bushingiye na cane mu kungena ari Imana, mu guhoraho kwiwe nk'Imana, hamwe yamugereranya ngo numwe Melkisedeki atagira itanguriro atagira n'iherezo, ari hejuru y'igihe n'ahantu hose. Ngo ubuhoho rero aranahambaye kuko ari mu buni n'ahazwa bwa se wiwe, ngo ari hejuru ya vyose kandi n'umuziranenge. Agacagira ati rero mugabo ivyo sivyo kugira ngo gusa abe ngaho tumutangarire, mu kuvyihweza tukamutangarira mu bumana bwiwe, nukugira ngo tumwegere tumwisunge, we agaheza agashobora rero guca dukiza. Mwumvise n'iryo jambo yatanguriye akagira ati Yezu arashobora gukiza rimwe rizima abamwisunga begera Imana, kuko we yamari muzima ngo ababere mu ngoro. Ariko kandi yanatweretse yuko afise inkuka yatanze. Umusaserdoti wese yiyumvigwa mu bunywanyi bwiwe n'inkuka y'Imana. Hari abapatiro baratubona mugabo ntibatubone mw'inkuka y'Imana. Gasanga batubonamwo amadiplome bwa mbere, si bibi, ni meza cane. Canke batubonamwo sinzi ufise ikiduga ciza, je ndahiriwe nta miduga mfise. Sinzi ufise amazu canke amatongo. Ivyo ni bito cane. Ubwa mbere umusaserdoti ikintu twategerezwa kumubonamwo ca mbere ni inkuka ya Kristo, kuko nico kintu kimugize ubwa mbere na mbere, kuko kandi nico nogira nti kidasanzwe yahebewe agahererezwa igihugu c'Imana, kugira ngo abandanye ya nkuka iza n'ubukiriro muri nosi. Imwe Yezu Kristo yatanze rizima, mugabo twebwe kuko tukira abantu
turakenera kuguma twakira ibyiza biguma bikomoka muri iyo nkuka. Iyo nkuka ya Yezu Kristu igorogota ku musaraba imeze nk'isoko riguma risuka amazi meza, amazi menshi, ariko umwe wese agategerezwa kuza kunywa kuri iryo soko, agategerezwa kuza gufungura kuri iyo nkuka. Nicyo gituma umusaserdoti ayihereza, ukamenga no kuyisubiramwo, mugabo si kuyisubiramwo, nimwe tugire Kristo. Iyi nkuka muri mwo nimwe ya Yezu Kristu yatanga ku musaraba igorogota. Mugabo ko ko mu vyamamwo hati bigiye mugasanga mwabitakaje, ntibikirifisa kanovera muri mwebwe. Naho pata yagiye bidushikira ugasanga arigiye kubera kubibamwo cyane, ukamenga byadutakayemo. Cyo gituma twama dusabiramwe ingabirano yo kugira ngo ntitubimenyere. Sinzi bigeze kuvuga ati ngo aribwira abapati menga ni Mère Teresa w'iKalkita, kabwira ati uhereze inkuka yawe nkuko yoba ari ya mbere ni ya nyuma. Iyi wajemo muri no nkuka wumva umenga ni nk'iya mbere canke ni ya nyuma. Kangende sasitira nusirageze namanja ku Radio Maria. Nta kundi kandi erega niko bitegerezwa kugenda. Nta kundi ndi pati none ngire gute? Oya. Kwama dusaba umukama kugira ngo nubwo bishika umuntu kubera tukira abantu ntiduhave tuyimenyera nabi, ugasanga twatakaje akanovera kayo, kandi uko dutakaza ako kanovera tukayimenyera ugaca usanga bica bituma uko twegereye Yezu bibuza Yezu ko adukorera ibintu bikomeye vyo kudukiza. Nakubwira ikintu ca pati, mugabo pati bava mpambare baza ngo navuze ikintu cabo, ariko ni ikintu twese kitwerekeye. Sinzi uwo ariko arabivuga agira ati kubera n'umundi ako kamenyero, ati burya ukiba patiri uri mushasha nyene ibintu bikiri bishasha, bigisosa, bikimeze neza, bikiri mwinguvu, bikiri vyiza vyakaka, uza wumva umenga ukaza kuri altari ukumva umenga urajugumira, kuko wumva ko winjiye ahantu heranda kurengeye na kure. Ati mugabo reka umenyere, hari naho usanga ari altari kubone gacijugumira ikagira iti ni wahundaje. Twese turabi igihe cyose tuza kuri altari ndove dusanga umenga ni altari jugumira, ahubwo twe tukaza tujugumira twumva twuzuye icubahiro gikomeye cyuko duserutse kuri altari y'umukama. Twame tubisabiranira mu bidusabire gose. Abapatiri dutegerezwa guhereza inkuka z'imisa nyinshi, ari usanga umupatiri yaje inkuka nka zibiri, mu bisanzwe mu mategeko y'Eklezia yahereza zibiri. Mugari gi usanga ari nk'ahantu agaca ategerezwa gusaba urundi ruca gusaba gusoma inkuka z'imisa nyinshi, gusanga ari umwe kugira ngo nubundi twame twumva kandi twame tureka iyo nkuka ya Kristu yame itugarukana ikatugira abashasha mu Mana. Hari ikintu nagomba ko tuzirikana yavuze, na cyane cyane kugira ngo tumenye natwe, kuko mu umusaserdoti mu butumwa mwumvise uyu mwanditsi agaruka ko yavuze nejo no kubera mu ngoro igihugu c'Imana, kugira ngo akironkere imigisha y'ubukiriro ikomoka muri iyo nkuka ya Kristu. Nico kintu ca mbere twategerezwa kurondera mu musaserdoti, kwadufasha kwegera Imana, kwadufasha kwegerana hagati yacu nk'abegeraniye mu Mana. Nimurondere gutwara umusaserdoti mu migambwe wanyu, murazi ko muri ko murayijyaniramo, canke mu moko, canke mu biki, ntima muri ko muramufasha gutwara ibanga, canke mu migwi y'abantu basorora cyane, canke mu migwi sinzi. Ntuzurondere kwikebera umusaserdoti mu rukundo trop particulier.
mureke yamara umuntu ari hagati y'igihugu cyose cy'Imana n'Imana. Si ukuvuga yuko adashobora kugira ubucuti budasanzwe n'uriya mugabo, ntugombe kumwugaranira ngaho. Niyategerezwa kubugira bube kubera ubutumwa, ntube kubera bimwe vy'uko umenga. Dora twumva abantu bamwe bamwe iyo umuntu abakomye ati mbega iyi misa gute, ngo no ngo twe dushagira imisa ya bose, ngo turifitiye umupatiri wacu. Umupatiri wanyu mwakuye mwe mwati umupatiri no eklezia, ngo yangwa n'umupatiri w'umugenzi ngo dukundana ngo azoza kuyisoma, ngo n'umupatiri wo muri famille. Nta n'umupatiri wo muri famille yabaho. Umupatiri no eklezia nivyo kandi n'uwiwanyu mugabo ararengeye ngaho. Urumva ngo ndafise umupatiri ukazibona gusanze nko mu biro pati, urazi kuri umujama raba ingene ubigira. Oya nivyo ngire ndaguhena jewe sivyi wanje, nivyo eklezia, kuko yahawe igihugu c'Imana cyose. Ni naco gituma atamuryango ashinga kugira ngo abo w'umuryango wose abo w'umuryango wose. Hari abantu kumbure Imana izohava ihambarira kuko bashobora gushaka gutwara umupatiri bakamupartikirariza iwabo, bagasanga bariko bararenganya abandi. Kuko natwe bwari igihe usanga twaryohewe n'ahantu twica tugomba kwigumira ngaho. Birashobora kudushikira. Hari abo twama twabipfuye ntiyo yageza ngaho. Hariho mwamaze kumva Yezu ngo abantu benshi ngo bakaza bamurondera ngo agaca agenda ahandi, nibaza ngo nuko bakwepa canke kubanga. Oya nuko ari uwa bose kandi afise mission. Ntagendera ku bishobisho by'abantu bamushaka uku canke uku, hariho mission Imana yamuhaye. Uyu mwanditsi w'ibaruwa ry'Abahebreyi ku Bahebreyi nako adufashe gusubira kuzirikana ku musaserdoti. Tuko turazirikana ingene n'ubundi nawe nyene mu busaserdoti rusange yaduhaye mwibatisimu tugasangira nawe, aratwumvisha yuko naho uri uwo muri uyu bwoko mwene naka wavukiye hanaka, kubw'ibatisimu waronse utegerezwa kugira umutima wugurukiye bose, utegerezwa kuba umukatolika. Hano nzumva ngo twe turabakatolika, akantu menga ko umukatoliki kumukatolika nukunywa utuyoga, kwa protestante banywa utuyoga. Namenye ko ari kugira umutima wagutse, un cœur universel. Yego unywa utuyoga mugani wasanga ukorokeye nk'uma protestante batanywa utuyoga, ugasanga ari kwanywa umutobe, naho nyene wiyumve. Kuba umuntu w'umutima wa ahantu umwe wese ashobora kuronka ikibanza mu mutima wawe, niko kuba umukatolika. Mugabo ugasanga hariho bamwe badashobora kuronka ikibanza, hari ahantu utaragira un cœur universel. Nturashobora kuba gusangira ubusaserdoti mu buryo bushitse na Yezu Kristo, kandi vyo kugora ingene ushobora guseruka imbere y'Imana ugasabira imigisha abandi. None uyo ni yakuzamwe mu bwenge bizogenda gute? Ucugira uti mukama uriya ntumwe. Muribuka wa muntu yigeze kuza gusaba ibintu Imana kugira ngo Imana imwigishe kugira umutima wugurukiye neza bose n'abansi biwe mbere. N'umunsi washitse ku mwasi wawe agukeneye mugirire neza, kuko haracagira ati ndamwisemvye. Oya Yesu kumwisemba ahubwo ubayicuri. Ubayicuri. Yego nuzo mubibwira atabishaka, mugabe igihe abikeneye we bimugirire, kuko uzoba uri kurasana Yezu, ngo uzoba uri kurasana data, ngo aha imvura yiwe ababe nabeza, akarekura akazuba kiwe ku ntungane n'indyarya. Naho bitoroshe ko kenshi iyo dushitse be naho dutangwa imbere nabijya vy'urunturuntu vy'amagara make y'umuntu, ariko ku muntu yumvirije Imana ikamudugana ngaho ababaye umusaserdoti, kuko uriya muntu ugiriye neza ari ahantu ubusa nk'umukwezi imbere y'Imana. Nimba ari bibi yakugiriye nawe gacu ugomba kumugira nabi, aragukweze mu nabi kandi aragutsinzeyo, muratsindanyeyo hariya.
mugabo niwagira neza hari ahantu uzoba utsinzi nabi uri kuramukwega imbere, uzoba uri kuramuzana ku Mana urondera kumuhuza n'Imana, kuko bishika ugasanga wagiriye neza umuntu yakugiriye nabi, ya nabi yiwe igaca imaramara muri we akumva yisubiyeko, nahatoza kukubwira ati mbabarira, mugabo imbere y'Imana agashobora gutangura kugira urugendo rwo kwigarura. Aha rero niho tuca twumva mbere ingene natwe tugire Kristo, cyane cyane abiyumvamwo ubutumwa bwo kwinterceda ku bandi, bwo gusangira n'abasaserdoti, ukubera mu ngoro abandi, ukwambariza abandi, bigana Yezu Kristo yama ari hagati y'Imana n'abantu, agahuza Imana n'abantu, mbere akabakingira ishavu ry'Imana. Yezu aradukingira ishavu ry'Imana, niwe muntu dutabaza. Jewe ico kintu camacanje mu gihe cyose meje gukora ikintu kibi, nkumva ko kinyagiriye mu mutima mu bwenge, cambwira Yezu ni Yezu mvugira kwa data, kuko ngaha naco gishobora kwivugira jewe, mvugira kwa mutima mweranda navyononye, kuko niwe mu intercesseur wa mbere, kandi ubigize gutyo uvyemera uvyizigira, wumva yuko ari ukuri muri wewe, hariho ibintu bikoreka vyinshi imbere y'Imana. Naho utaburaza kwa patiri ngo wirege, kuko nico kintu ca mbere. Mwumvise kakantu avuga atazira Yezu Kristo mu bumana bwiwe, ngo niwe musaserdoti twari dukeneye, ngo akaba umubwiriza w'ingoro n'ihema nyakuri ryubatswe n'Umukama. Mwumvise ingene mutazira akagira ati niwe twari dukeneye, ni mweranda, ni muzira caha, azira gatosi, ntaco bisana nabononye. So kugira ngo yitandukanye nabononye, mugaba ahubwo ni muri bwo bwiza bwiwe ashobora gukirizamwo abononye, adukirizamwo twebwe abononye. Naco gituma igihe cyose mushaka gusabira neza abandi, vyiza umuntu ahera ku kwicyorora ibibi vyiwe, kugira ngo igisabisho ciwe kize gishobora gusa cinjira mu gisabisho ca Yezu asanzwe ari mweranda. Intercession ya mbere ntihera kuba ugomba gusabira, ihera iwawe muri wewe, utegerezwa kubanza kwicyorora ushaka ko igisabisho cawe kigira efficacité, kuko haji igisabisho ca mbere, icamwa ca mbere c'igisabisho no kutugabira ubwiza bw'Imana mu mutima wacu. Dusabero natwe Umukama kugira ngo nubundi twame twicyorora ako kabi kose usanga umenga karatubuza guseruka neza imbere y'Imana, kuyaga neza n'Imana, no gushobora guserukana abandi neza imbere y'Imana. Mu nkuru nziza hari ikintu twumvise, ingene Yezu bava hirya no hino baza kumurondera ko ubukiriro, kuko ngo yakora ivyiza vyinshi, hanyuma ngo agakiza abagwayi bose, akirukana imitima ihumanye, ikagomba kumumenyesha, agaca yikankamira akayinumya ati eka, akayankira. Murazi twebwe umuntu atangiye kutugira publicité, twakura inyigisho, wewe pati we ni sawa, uri umwibutsa Mana, urazi ingene wigisha, abantu bose baragukunda, tetwa kwizina rya Yezu. Hari ushobora kubikubwirana umutima mwiza, nundi ubona uti uyu arimwe agashetani. Muribuka na Paulo, sinza ahantu yarari, haza umuntu agwaye amashitani yakorera mu bintu by'ubupfumu, akagenda aramuhayagiza ati wewe, ati ngabo aba n'abantu b'Imana, umenga ari kumwe na Silasi ico gihe mu butumwa. Paulo mu nyuma arateba arumva ati iyi si uyu ntari mu esprit y'Imana, muze muritondera rero abantu bose bashaka kubatera amashurwe.
urashobora gusanga harimo agashetani kinyegeje kagomba kugutega umutego. Mugabo suko ngaha ishetani yo gushobora gutega imitego Yezu. Mugabo bwa mbere ni kubera yuko Yezu ntashaka kumenyeshwa n'amashetani, azomenyeshwa n'abakunzi biwe. Azomenyeshwa n'abakunzi biwe kuko nibo bamukunda. Tuhakura inyigisho. Ubwiye uri kuravuga ibintu vya Yezu, urumva ko ukoreshwa n'umutima wa Yezu. Abantu muzi ko muri ko mukoreshwa n'ibintu vya business. Yezu arashaka kuza akababwira ati teze ivu muri ko murabesha abantu, mwese muri ko muramenyesha. Kuko simenyeshwa n'abantu tudasangiye umutima. Imbere hose ushaka kuvuga izina rya Yezu, banza wumve ko wagibwiye wowe nyene, wagemeye. Aya mashitani ntamwemera. Atari kwakomera uvuga ati ngo ndamwemera, oya. Aramwemera mutinya, ntamwemera nk'abasangiye umutima. Imbere yuko useruka kuvuga ibintu vya Yezu, kubwira uwundi ibintu vya Yezu, banza wumva uti ibi bintu ndumva tubisangiye na Yezu mu mutima wanje. Ntubivuge nk'ibigezweho. Yezu yakubwira ati tetwa, uri kuvuga ibigezweho nuri kuvuga ibiri muri wewe. Twitonde abantu muvuga ijambo muri Radio Maria, abantu mukora muri Radio Maria, abantu duseruka tukavuga ibintu ku izina rya Yezu. Turabe ntidusange Yezu yoza akagira ati uri kuvuga ibiki wewe. Ubwo nturi kurabesha abantu. Ivyo bintu urumva kuri mu mutima wavyo, aho rero urashobora kumumenyesha. Tubisabiranire kuko hari ukungene shetani ishobora kutwiba umutima wo kumenyesha neza Yezu, tugasigara tumuvuga nk'ibigezweho, tukabona tumuvuga abantu badahinduka, tukabona tumuvuga natwe tudahinduka, tukabona tumuvuga mugabe ibintu bikaguma umenga ahubwo biguma vyuzura ububasha bubi. Ico gihe nuko ari amashetani abari kwamuvugira muri twebwe. Igihe cyose tutagombye kuvuga ijambo ry'Imana dusangiye umutima na Yezu, shetani naho zija ahubwo zica zitsimbatana, zigira ziti bandanya mumuvuga ivy'inyuma mugabo twigumanire. Izi shetani zigomba kumumenyesha ziramuvuga mugani zishaka guhinduka. Ntuze wigere kugomba kuvuga ibintu vya Yezu udashaka guhinduka, udashaka ko biguhindura. Amajambo y'Imana arakomeye aragoye. Nico gituma imbere yayo duca bugufi tukabanza tugasaba imbabazi Umukama, tukagira tuti Mukama, nje kuvuga ibintu vy'akamara mpaka bizoncira n'urubanza maze kuva muri ubu buzima. Nyigisha kubivuga n'umutima wo atabwiyorobetse burimo. Suva ko kubivuga waramaze kuba mweranda warahejeje, oya. Mugabo ukagira uti ndumva ko ari vyo ngize umutima w'ubuzima bwanje muri uyu mwanya ngire ndabishikirize. Ugaheza ukinjira aho hantu, ugashobora kuvuga ku izina rya Yezu akagira ati vy'ukuri ndakwibonamwo. Ahandi ho warimwe ibindi bintu. Dusaba abantu bose bahinduye izina rya Yezu, amajambo ya Yezu, ibintu vya business, ibintu bigezweho, ibintu vyo kuboneka ku marezo, kugira ngo ijambo rya Yezu babanze baryakire neza, kugira ngo ntibaze bisanga umusuri izina. Hari amajambo mpana yasoma na jakantera ubwoba ngo wahora wirukana amashetani wacu, twaravuze ibintu ku izina rya ati toka pare sindabazi. Mukama na ijuru nisi dusenga. Kimubona nk'ubu mu duserutse twese nk'uko imbere ya Yezu akacagira ati ntaho ndakuzi wamwibutsa Mana wi radio. Ivyo bintu murashobora kuvyumvira? Birateye ubwoba. Dusaba Mukama kugira ngo twese mu rugendo rw'ubuzima bwacu Umukama duhe inema yo kumuvuga kuko tuvugana nawe mukuri. Amen.